Neza na neza duhagaze hano nuvuga ngo ku kibuga c'indege ca International Melchior Ndadaye nkuko mwamaze kwikora yibona twagikuba tuza kugira duce kuba twakira nuvuga ngo umugwa Flambeau du Centre uri gutera nuvuga ngo iteka igihugu c'u Burundi aho nuvuga ko kuba bitabira inkino za CAF Confederation Cup ariko imbere ya vyose murabona ko atari je muramenye ni Clovis Dike Segiyumva ariko kandi kumwe na mugenzanje Patrick nawe bandana muhe nikaze Patrick nzire ko umeze neza cyane ni sawa kwerinda amahoro ni kwa kundi nyene byose nabira cyari sawa twavuye mu kiganiro n'akanya biracameze neza cyane gose cyemeze neza cyane ndamuse n'abadukurikirana bose turabagaze ku kibuga c'indege kabisa turi ku kibuga c'indege nkuko bivuga nako ibintu bimeze neza kima ya turi butora ko ari kima bimeze neza ibintu nubwo ni ibintu bidasanzwe kuno munsi twari kwakira equipe ya Flambeau du Centre ni Flambeau du Centre nibaza ko beshi bazi canke barakonesa ivyo yakoze mu minsi mikenye heze ni Flambeau du Centre reka gukuramo equipe ya Assassi Telecom ya Arkidale murantunga nakore Arkidale Arkidale niyo equipe bariko gukuramo hariya byari ibintu bimeze neza cyane gose equipe ya Flambeau du Centre nyuma gukora intsinzani mu gihugu cy'u Burundi ibitsindo bigera kuri 2 kuri kimwe barerekejeyo batahukana navuga ngo ukunganya kw'ibisindo bigera kuri 2 kubindi nyuma yo gutsinda ibisindo 2 kubusa mu gice cyambere cy'urukino byatsinzwe n'umugabo witwa Asumana Miss ndetse n'umugabo hano kano gahungu kagufi kitwa ariko no gutuma ko muri equipe nationale Edson Munaba badutera iteka kabisa birakunda kandi bigenda neza ubwo rero nibo twaje kwakirana ku byuga c'indege nabo bagiye gukoroka mu kanya gatoya hanyuma baze batange show mu gihugu cy'u Burundi cyane mu gisagara ca Bujumbura kuri Stade Intwari abagiye gukina no vuga ngo match zigiye zitandukanye zose za championnat z'umunsi wa kane wa gatanu wa gatandatu ndetse na match y'umunsi w'indwi bazokina na equipe ya Egnor haje bazokina match zigera kuri 3 gusa muri 3 ni 3 bazokina mbere warashaka nkuko bivuze urana ko ari ibintu bidasanzwe hano ku kibuga no vuga ngo abantu benshi urana ko baje gutegura no mugwa Flambeau du Centre ni wa mugwe no vuga ngo umaze imisi ko umaze gutera iteka no vuga ngo sijyambere kuko warigeze kubikora ni umugwe no vuga ngo usanzwe uva mu ntara ya Gitega wavuze mwe bakibatandukanye ba Edison Munaba ukazana ba Olivier Dushime batumwe ko muri equipe nationale vuba cyane aba Benir akoze abatandukanye tutabagiye na ba Jafet Niera ariko Jafet umusore ni isi kabisa numukinyi mwiza cyane nimba umukinyi nkunda ni Jafet Niera ndamwita Trent John Alexander Arnold kuvuye umunsi maze kuvuye umunsi uramuhinduriye izina yitwa Trent John Alexander Arnold ni ibintu bidasanzwe rero nako turi kuri kino kibuga no vuga ngo ni Akejo Media twamaze ko turaza ariko nigiki Patrick ko turaba tuza kwa twitega kuko urana ko abantu bose kuno munsi bavuga bati sizwe tubona equipe ya Flambeau du Centre yashitse hama tuvuga tuti mwarakoze mwana duteye itega ni ibintu nyene biba bimeze neza cyane gose niteze ko tuzobona urukino rwiza bwa mbere na mbere bagiye gukina nabana equipe yo muri Tanzania yitwa Singida Big Star ni equipe niteze ko tuzonwa buyi nubwo bayita equipe ikomeye mugabo jenda ndayiteze reka tubirindire mugabo izozi kwitigwe mu gisagara ca Bujumbura abamenyesha makuru barari twaje kubakira turi beshi cyane gose turashikangira ngo nka 50 hafi 40 barahari hano mu gisagara ca Bujumbura bavuye mu ngi yitandukanye ndetse no mu samiri zitandukanye ubwo rero byinshi nibaza ko baza kugenda barabibona vuba ariko turahari kugira ngo byose tubibahe kabisa nta kibazo na kimwe turaza kuba tubibaha nkuko bamaze kuba bariko bavyumva ko ni equipe mwe muto cyane